Abakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV turamukije amahoro y'Imana data wa twese. Hanyuma turi kumwe n'umuvyeyi hano, umuvyeyi akunda Imana. Reka dusabe atwibwire, atubwire amazina yiwe, hanyuma aca dushikiriza n'ikiri ku mutima. Turamuhaye ikaze. Hanyuma mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Nintunze Suzanne, umumama nakijijwe nkiri muto, nkafise abana bane. Mugabo hambavu y'abo bane hariho abandi bagiye, navyo vyose tubishimira Imana. Rero je nagomba nshima Imana ku bitangaza yagiye inkorera. Ntayanje ni ndende, ariko ndagerageza guca ku masonga. Ndatangura cane cane ukuntu nakijijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Niho Imana yatanguye kunyiyereka, impamagara ndyamye ndi mw'ijoro. Ico gihe navukiye mu muryango w'abavyeyi bakijijwe, naragenda gusenga muri Sunday school, ariko Imana itangura kunyiyereka 93. Ico gihe anyiyereka nari umunyeshure wo mu mashure mato mato. Mbona ndyamye, mbona ndi mw'ishure, mugabo nabona ndiko ndabwira ubutumwa abandi bana. Mugabo ndiko ndaba hanze, nabona ari nk'ahantu mu kabungubungu, atazuba rihari kandi utamenga burije mugabo ntibwije. Ahantu nyene umenga hari agaco gakeya, nkabona abantu bose hanze umenga baragandaye. Nanje nkabwira abandi bana twari kumwe mw'ishure, nzunguruka mw'ishure ndababwira ngo mwihane, Yesu araje. Ngo burya inzamba yavuze, niyo mpamvu ubona ibi biriko biraba. Ndababwira ngo mwihane, Yesu araje. Nabona rero ntashe ndiko ndaja muhira, nshitse ahantu umuhora muremure twakunda gucamwo, numva indirimbo ije, umuntu ambwira ngo ririmba iyi ndirimbo, ngo ni jewe na wewe Yesu ariko arahamagara, ngo noge nzoshika imbere yiwe, ngo noge mu maraso yiwe, ngo wiyuhagire muri urwo ruzi ukire imibabaro yawe, ngo wibuke ko ari we wamubamvye, ngo yaremera kubabarizwa. Ako kanya mpejeje kuyirimba iyo ndirimbo, naciye mbona karya gakoko bita inuma kera derere kangwa ku rutugu rw'ukuboko kukuryo, nca ndikangura. Naragize amosozi adasanzwe, ndarira ndihana, aho ndi jenyene mu gitanda, nta muntu n'umwe turi kumwe, ndarira ndihana. Hanyuma rero bukeye navyukanye umunezero mwinshi udasanzwe. Uwo musi wose niriwe ndaririmba, wamenga ahubwo ndi mw'ijuru. Hanyuma rero ndaba ngaho nyene nkomeza nkorera Imana, nubwo ibigora bitabura kugorana, ibibazo bikahaba, mugabo hamwe n'Imana, Imana ikamba hafi nubwo nari umwana muto. Ndibuka igitangaza Imana yatanguye kunkorera niga mu mwaka wa 6. Je nahise bakuru banje babiri, hagera igihe baja ku bagabo. Ndabona rero yuko mama agiye gusigara wenyene, ata kindi kintu ngiye gukora jewe, ari uko ico bacize ari uko noheba amashure kugira ngo nshobore gufasha mama. Hanyuma rero abasazanje baranyankira batoya, utegerezwa kwiga wewe, utegerezwa kwiga. Kandi ivyo ariko arambwira sinari navyumva, kubera mu mutima nari namaze gushiramwo guheba ishure. Hanyuma rero hariho umwana twakundana cane, twakunda kuririmbana cane, n'igihe c'amanota mw'ishure tukarimba tukaryoherwa tutazira Imana. Hanyuma rero aza arambwira ati nukuri ndakwinginze ntuhebe, ahubwo ngo tujane kwa mwigisha gutora birete, tuje kwiyandikisha hariya kuri college, kubera ko numvise ngo bazokora ikibazo. Ico gihe n'amanota ya konkuru sinari narose menshi cane, mugabo mfatiye ku manota bari baciriyeko aho hantu nagomba kuja kwiga, nari guhava nshikirwa. Hanyuma rero bimaze kugenda uko, ndamubwira nti sha we kubera ndagukunda ndaguherekeza mbere. Araza arasaba n'uruhusha abavyeyi kugira ngo ndamuherekeze kwa mwigisha gutora birete. Hama abavyeyi barampa uruhusha, turagenda turatora birete, turiyandikisha. Je mu mutwe nzi yuko ndamuherekeje kubera ndamukunda. Muratanga itangazo bati rero umunsi munaka muzoja gukora ikibazo. Tego nta ngorane, aza kumpitana ati tuzoje gukora ikibazo. Jewe nta mwanya mfise wo kwiga. Basaza banje bambwira ati wewe genda wige, utora amakaye wimenyereze,
kuko icyo gihe twakora igifaransa n'ibiharuro kugira ngo wiyibutse hanyuma ugirente uzokira ikibazo hamwe n'abandi bamenga sinzi ibintu bariko barambwira rero ndaba ngaho rero Dimashi bavuga bati lendi abantu kuwa mbere kuvuga kuwa mbere muzoja gukora ikibazo turagenda turagikora nja kugikora ntize ndabona ko ikibazo kweri cananiye kubera sinari nize ndataha hagera igihe basohora amanota saza ndange ati raba ukuntu rero je kuraba amanota je singenda ufise umwanya n'ugende cece nguma mu dukorwa nyene twimuhira ati wanka kugenda wareka je ndaja kukurabira caragenda kundabira asanga narose amanota 18 kwijana yaro narose 5 ku 50 igifaransa ndonka 9 ku 50 hanyuma rero atasha aratwenga cyane aratwenga none we nibiki kuko umuntu wenga ngo Imana yawusenga niyi gwarose amanota 18 kwijana ngo bace bakora nyene ngo wabaye wanyuma sinabitahuye uko yabimbwiye nyene nasanze ari uko nyene nawese 18 kwijana hanyuma rero bace bakira kuraho cyangwa mpahigwe kuja mu windwi ndiga windwi w'umunani w'icenda tangorane kabisa ndi kumwe n'Imana gusa ikintu nirinda ndinda kirisheri cyane ni ikintu nagwanya ikintu nanka ibyo bari babizi kuko ndibuka nshiga mu wa mbere nari umwana mutoya nageze gutirisha twakora kubigura cyampaguruka kuraba iby'undi mwana yanditse nubu umutima ho nyine waciye ubyimba nihanyengera indwi yose kuko ico kintu gihera rero camba ngaho nanka ibintu bya kirisheri by'amashuri wanje ibikorwa byari bibiri kwari gusenga n'ukwiga hanyuma nkinga nkasenga nico gikorwa nakora citse mu mwaka w'10 satani avyura ingubunza ndagwara ingwara yakayobera abahinga baganga barananirwa abavyeyi barananirwa amahera arahera baba ahantu ho kushira ahantu bagashira ahantu bugaranye bakaza kunyugururira kuko byo kunguma iruhande byarushe birananirana kuko arageze igihe ngwara kubyo subira kubura uyoya ivyo si mbega none kuvuze ngo abavyeyi barananiwe abaganga barananirwa wavuye ukira gute niho nariko ndaza umubiri wanje warashoboye gutonagurika urimo urahinduka inyama nta bintu bishushe narya nta bintu bigumye narya mu gikiriza nari mfise ibintu menga ni insinga byamboshe kugeza yaho ndikiragi ariko rero Imana itabura kubigenza hariho umwana wa musaza wanje yamavuga ngo genda ryokira iminsi yose 12 ntumvira ibintu yamari karavuga ukwezi kose kugahera guma mbwira ngo genda ryokira mbwira mama wizo inteko aravuga nibiki ariko avuga ngo senga zokira ntivyo ariko aravuga cyo gukira ku wanje kwari kure kweri sinzi ndiko ndaca mu ncamake rero gukira kwanje ruko hava kuraboneka umusaza wanje yaduga ari hahantu bita ku mutandaro nibaza ko muhazi hari gikorane cyamara iminsi 3 aranyandaza kuva muri yara amasaha 3 mugabo uwo munsi twagiye amasaha 6 twavuye muri saa 6 twashitseyo ari saa 11 zirenga 12 z'umuhingamo mbaho merewe nabi meze nabi kwa gatandatu saa 11 cyambona umukozi w'Imana avuye ahantu bita Matana bamwita katedrale yitwa Fidel niwe nagiye ngo nashitse n'imodoka aravuga ati je nari muri katedrale Matana nariko ndategura ivyejo byo ku munsi w'Imana integuro nyene mugabo numvise ijwi rimbwira ngo nze ngaha ahantu hariho umuntu amerewe nabi nze ndamusengera hanyuma rero avuga ati nari ndamuzaniye amajambo n'Imana yampaye cyambira amajambo mwe avuga ngo hari kugira neza kw'Imana kwaciye imbere yawe niyo mpamvu utapfuye abandi barapfuye arasigura mu nyuma ararangiza aravuga ati rero muze tubasengere uwo muntu afite ico kibazo afite iyo ngorane aze tumusengere ako kanya nubise umuriro uhura ukura mu kirenge ushika mu gitwari numva nenga ni cyane mu rubeya bw'umuriro rwinshi ndashanda bingene nifata ngo manyene ku ntebe nikumbagaza mu nyuma ndahaguruka ndagenda hanyuma cararangiza barasenga baraheza itangazo cy'Imana cyagiye kuba rero aho narifukamye biranka wamenga amaboko afatanye n'isima n'amavi biranka acahamagara rero umukozi w'Imana umwe muramuzi cyane ubu ni musenyeri mu Rutana Ribakare Posiyana ati ngo muze musengere uyu muntu nawe ico gihe yari encadreur du groupe ahantu niga irazivyanje cyane igitangazo cy'Imana cyagiye kuba
yagiye kumfata ku bitugu ariko aransengera mugabo ibiganza vyiwe numva biri mu gikiriza ariko akwega ibintu menga n'ibintu vy'ibitsinga vyazitanya gakwega nanje ndi gukoma induru bwari ubushobozi bwari muri we bwari ubushobozi bwa mpemu bwariko aramukoresha nyuma ararangiza hejeje gusenga narahagurutse ata n'ingorane ndasubira wewe musenyeri bakare ego akiri pastor yari akiri pastor hanyuma rero cambaho ndaja kuryama nko mu masambiri numva rero ndyamye mu gikiriza haje umuntu afise urwembe rushasha asatura nkumva umenga ariko arabarira asatura abarira asatura abarira asatura abarira ndumva ubwoba none ngomba mpe nyene nta n'ibindi biraheze muga mu nyuma ndiyumvira nti ivyo vyose Imana iriko akora igitangaza kuko ico gihe ijwi ryari ryaragiye sinashobora kuvuga niyo nshatse kuvuga cane nashyamwe ingufu zose zibaho nkaca mvuga amajwi abiri rimwe ryo hejuru n'irindi ryo hasi sinzi ingene byari bimeze ako kanya ca ndasinzira bukeye basanze ndiko ndatera ikorasi abantu twabanye ntibatoye ubwenge urya ni wa mwana tubonye canke n'uwundi muntu ca ndabaho Imana ikomeza imvura buke nyene ndakira ijwi riragaruka ndasubira kw'ishure ndiga mu w'icumi nyene hanyuma ndamenya nja mu w'icumi na rimwe mu w'icumi na rimwe ndaja kwiga kw'ishuri imwe niga ibice bibiri igice ca gatatu kica kiranga kubera ingorane y'amaso nari mfise mugabo mu wundi mwaka ukurikira bacavuga bati uyu mwana rero katumumanukana i Bujumbura kwiga Bujumbura rero kuko narahatinya numva ko ari gisagara ndi umuntu yakijijwe gisagara hari bambara kwa kundi bifata kwa kundi bimeze kwa kundi nabwiye Imana ibintu bitatu ndabwira Imana nkaba ngiye kwiga hariya hantu kimwe uzomfasha ninagenda uzombera inkoni yo kwishimikiza hanyuma ninaryama uzombera umusego nisegura ninicara uzompe kukwegamira ivyo bintu bitatu nabwiye Imana kandi Imana yimfashijemwo Imana yarakoze kuko naje nja kwiga kw'irise imwe yari igoye kuba kuri umuntu yakijijwe umuntu w'Imana hari intambara hari ibitero biteye ubwoba munyuma rero banjanye kuri iyo shure umusaza nje arambara ati kuko niwe ariko arakurikirana n'ubuzima bwanje ingene bw'ishure n'ubwo kubaho kuko ico gihe papa yarapfuye arambwira ati wewe rero turazi kuri umuntu ukunda gusenga wishinga ukwegama Bibiliya uzusubira ukwegama Bibiliya ngo ugiye hariya ngo gusenga akabona urayobewe ntuzotawuja ngaha nta jambo namwishuye namubwiye nti ntumbiriza rero nta ngorane ndenze urupango namubwiye ntumbiriza amana wumvise ivyo bambariye hakome bakugusenga jewe nukuma mbona ntaho ivy'amashuri ca ndabandanya ndaja kw'ishure nshitse kw'ishure iyo Mana ikora ibitangaza ncinjira mw'ishure chef wa groupe ari chef hari groupe imwe ya Pentecote arambwira ati wewe ndakubona ujuru umukizwa atabakizwa ntibamenya ndi nyene bambwira muhira abisubiyemwo niho ngishika ati abakizwa ngaha ntibamenya rero ati nugusenga nyene Imana ikagira nikakugwanirira isaba Imana izobikora hari umwigisha yatwigisha icigwa c'akahise mu kinyamazi bavuga histoire ico gihe yari ku rwego rwo hejuru rwo kuyobeza abana kuko umuropeshaje mwashobora kuropesha muri 30 akamenya batatu kandi ntibavuga ngo wabaye wa kabiri canke wa gatatu wapfa gushigara muri iyo kuru nta byinshi yakwiyumviriye yaragutema kandi waragenda ico gihe rero aca arinjira mu ishure yinjiye mu ishure kumusugira gatatu asanga nyene icaye ku ntebe y'imbere casikari yicara akumarandaba nayo umuntu ko aguma ndaba nibiki aca mbwira ngo mukobwa ngo ni kubera kumeze uko ngo nk'impanuro z'ubugenzi ngo wari ukwiye guprofita ubuto bwawe ngo kuko uracari muto ntahageze kubifata nk'uko oye ngo uraba ubuto bwawe ngo uprofite ngo ugende nk'abandi bose uvuge nk'abandi bose ibintu nk'ivyo nta jambo namwishuye macabandanye n'icigwa ciwe arasohoka tugeze mu buraro ahebwa abandi banyeshuri bumva mwishure nzima abanyeshuri bari ngaho uye kigabo yo mwigisha urumva abanyeshuri bose bariko baravyumva hanyuma rero dushitse mu buraro abanyeshuri baca baraza bangira ku muzingi bati wowe urari ha Minervare oya urya rero nimba utamuzi
urya nimba utamuzi harya yakubariye wahejeje kuyoberwa raba rero iyo minerval utarayitanga uje gusaba ahandi wikubure ubundi bwobwo naho uzoyitanga nukuyoberwa nta kundi burya yahejeje nuko bimeze abatego nuko nuryakubariye nuko bimeze ni sawa bukenda aza kureba minerval Imana ivyo arivyo byose ni Imana nyene ntimeze nk'abantu yazi ingene izo bigenza Imana rero ndabaho mpura n'ibindi bibazo nyene uko nyene igice ca mbere ankubita amanota eshika amanota 8 ku mirongo 60 umva yampaye 2 ku 60 aho cari igice ca mbere kandi ncandayigira ko umutima uhagaze niyo kuru niga ngira ngo kusumba izindi kuru igice ca kabiri acampa esheke amanota 12 abaye esheke y'amanota 20 icagiye kumbabaza kikampanga urupapuro rw'iwanje umunsi umwe dukora interrogation atubaza ibintu ngira ngo naho nabasinziriye n'abandi ko ndagenda navyumva nyene nkumva umenga no biririmba aca biza ni nimero ya mbere ya kabiri ya gatatu nanje nta rero no musi ngiye nakuzuza ndabija ko ndavyandika icagiye kumbabaza azanye impapuro nagiye sanga urupapuro rw'iwanje rutukura tukutuku virigire akisa amaese tujya tuntu duto nyene umuntu yihenda amenga barubagiyeko ndashavura nifata mu mutwe ikindi ca kabiri cagiye kumbabaza yaciye azarambarira ngo mukobwa kubera iki wifashe uko ngo wabuze umugabo aho ni mw'ishure abana bamwe baratwenga abandi barabura iyo bakwigwa biranga nanje ndahora abanyeshuri tugiye mu buraro ati wumvise bimwe twakubari ati hagero vyaheze nta n'ibindi vyakwiye harya wayobewe intangorane cafata umugambi batikaye wayisware hari ahantu hagoye gusengera cyane n'umuntu w'Imana byari bigoye kuko hari abandi bari abanyeshuri baburiye aho nyene babona ko ari abantu b'umwuka bagabo byarangira uwo mwuka uheze babaye nk'abandi bose hanyuma rero cafata rero gahunda yo gusengera iyo kandi ndayifukamyeko kandi ahantu ho gusengera ko hari muri toilette ico cumba twari dufise cyo gusengeramwo hariho n'icumba cyo muri dushe nticakunda kuboneka cyane caboneka cyane cyo muri toilette kuko bwari ubuhinga bwo ndakunda Imana gusenga ntikugira urubibe gusenga ntikugira urubibe kuranezera cyane hanyuma rero ndabibamwuko sengera iyo kaye n'uwo muntu ndayisengera kuko ugiye gusenga n'ahandi bakagufata bacaho guharamba hanyuma rero umunsi umwe mw'ijoro ndyamye hari mu gice ca gatatu dusigaje nk'imisi mikeya nyene ngo gihere kuko waje nta interrogation yaje kuduha yari Sengiyumva Remy hanyuma rero acaraza mw'ijoro ndyamye mbona umuntu ancumise urushinge ngaha ku mugongo kurya rubarira impuzu numva umuntu arunteye kabisa candakanguka kuko muri iyo lise twese umwe wese yariryamana naho aryamana n'uwundi numva ijwi rimbwira ngo vyukusenge njuke senge ngo vyukusenge candavyuka ndicara ku gitanda bitanguye gusenga nza mbona wa mu professeur n'ikaye yiwe barazananye bahagaraye imbere yanje asha ndakemeye mw'izina rya Yesu dayimoni mva imbere mw'izina rya Yesu ndasenga heze umwanya utari muto mbona arijuye aragiye na nyakaye sinasubiye kuyibona ndabaho ndasubira ndaryama ndumva ndatekanye mu gitondo turaja mw'ishure saa 4 nagiye mbona umwana atariuka ngo mu professeur ngo yagiye bati wewe uri umusazi turazi ko wigeze gusara kuko bari yarigeze guca mu maramere ngo yafashwe n'ubuntu nyene bw'urwayi bwo mu mutwe ati wewe wasaze wewe nta nibindi ati yagiye ntuzosubira kumubona dufise amasaha 2 yiwe umunsi ya mbere yahera ya kabiri tona ntawuzi dutangura kuruhuka bukebuke ejo ntiyagaruka tumva rero ngo yagiye muri lettre yasezeye
kandi yagiye ntazogaruka ntimana ishimwe waze kudusubirira twaciye tumwita ngo ni Mose aje gukura abisirayeli mu gihugu ca Egiputa twamuhamagara Mose dukura tubera Mose nyene abana baramenya muri iyo kuri atani ingorane n'imwe kandi twakoze ama examen yiwe gusa abaropesha bararopesha naje ntashiga muri opeshaje amacando nk'amahirwe yo kumenya cero ndagishimira Imana cyane ko Imana yabanye nanje muri ubwo buryo iyo ntambara rero isa nirangiye mu nyuma hacaza undi mu professeur w'icongereza we yigisha agira ngo arohango mwebwe muri bigugu guteza ibiganza ntibabikubitako tutubesha ubundi nawe tukamubaza ikibazo ariko uravuga ngo atande d'abord abo bose baragiye abana bavuga bati ivyo ari byo byose hari abantu bari ku mavi bariko barasenga kuko impinduka iri ba muri iyi lise turiko turayumva isize ubwenge ni kuvuga abo bose bagira ante baragenda umuprofesseur wewe w'icongereza hatso no kugira ingorane kuko aje mu ishure yacafatwa n'ibintu byo gukongatara gakongatara yaterwa n'abahungu b'injyamunyu batanu bamusikanye muri salle de professeur yacakira akaca bamuzima akaza akinja nyene agasubira akagaruka abamuteruye irya mbere agaca ashika ngo bonjour afashe imeza gaca yigumya cyane akagoma jugumira bamukura ngaho bamuteruye bamushikanye muri salle de professeur agaca komera yinjiye inshuro zitatu ameruko nawe nyine yaciye agenda tavuga tuti Imana iratabaye kuko yaraje kuguhamagara mu ishure ngo tuvugane wabizi ko dufise sheki wanje tubirangize numva ntihari umuntu muzima hanyuma rero ivyo rero Imana irabikora mu rutonde gwiza kubera iki abantu b'Imana twari ku mabe yishura ku gihe kabisa hama rero ikindi noshimira Imana intambara yimaze kurengana cyangwa n'intambara y'imibereho ukuntu mbaho iyo ntambara rero yazananye n'abankadrere n'abadirecteur babijamwo n'abaprofesseur babijamwo numva biba birebire n'abanyeshuri babijamwo abanyeshuri bakambwira ati nukuri iyo nyifato yawe kweri uri kurifata siyo rabivyo bijipo byawe la umengo ugiye mwishuri umengo ugiye muri mariage umengo wambaye musegetera ndabwira ntumviriza mwebwe inzira mwatanguye murayize nanje yo natanguye nanje ndayize ni mubandanye iyo nanje nzobandanye iyo wanje hama nizashika zose nta ngorane tuzohurirayo aho bakavaho bakandeka ati basi raba nivyo bicupa hasi turabigabanya birarenze n'ukuri uri mu gisagara ibintu nk'ivyo nababwiye nti je ni mundeke je meze ukunyene munyuma haza umankadere kandi yari mu professeur w'ikirundi arambwira ati wewe mazi igihe ndakwihweza wewe comportement ziwawe inyifato ziwawe zirenge n'iz'ababikira baho hambere gerageza uzuraje mu marigara hari ibintu bitangwa amakope n'amakopine babigira musigite bare bashiziraho n'ahantu nyene bicara nzokurondera umuntu muze murajana musigite yari umufuri ndamubwira none fure ivyo uri kubibwira nde mviza ndakubarira kujya umaze igihe unyihweza ni kujya nyene naco nzohindura kandi naco nzokongerako hatuko nikuvuze ntego ni kujya nyene ngo basi ndaguhevye igihe kimwe hacavyuka intambara kuko muri yo groupe Pentecote sinzi ntibani baragomba kumenya leyelema idini isengeramwo mugabo ntibaritora ko n'abapentekote bavuye hanze bavuga ati jya n'umupentekote none igituma ataririmba ni giki bakampamagara tumeko mbona wowe umeze neza byose bikwije kweri kutaririmbye ntoya sindi mu idini wanyu murabizi ko mu idini wanyu mutemererwa kugirane kuririmba ubwo kabati kabo ije nagakontorora ikindi gihe rero ndiko ndavuga mu ncamake kuko ni birebire umwana acafatwa n'ibisigo wawe umwana kwishure turi kwishure aho nyene kuri iyo lise afatwa n'ibisigo ndiko ndegeranya ibitambara byo kumeza nzinga nyene kugira ngo ndabisubize mu kabati aho nije nayo nsigaye twari tuvuye muri groupe gusenga ahari sigaye jewe na chef di groupe n'undi mu komite umwe umuje nama umwe dusigaye turi batatu none nibuka gufata wa mwana kugira ngo ndamusengere kuko nari nabonye ko ari bisigo bimufashe hari impande rero y'ahantu nyene babaho hantu kuko yari sukombasyo y'idini kanaka kandi abantu babaho nyene utuhamenya hari hajya haruguru munyakabiga hanyuma rero
bacambwira bati ivyo uriko uragira ngaha muri rise ntibibaho baza kuzana vya bintu vyabo nyene baramushirako ya mabibiriya y'iwabo nyene baramushirako nyene uravyumva nawe mugabo umwana bica biramudedemura gose umwana amaso ararenga umwana aragorora bagiye kubona ko bigiye gukomera baho barampa uruhusha ndamusengera mbona arahagurutse baca bambwira bati turi kumwe no mushefu nyene n'uwo mu komite n'uwo mujenama bati rero wewe mutware mu buraro je ndamutwara byagenda rero mududagura bikamunyaka bikamukubita hasi nkibaza ngo aramenetse mugabo mu nyuma nkongera namushikanye mu buraro zani metero nkeya mugabo namushikanye narushe mu nyuma ndasubira ndamishitse mu buraro ndamusengera aragarukana ubwenge duha kuganira ndamubwira ikibazo afise genda ubone nako zibimana wewe bagufashe kuri ikibazo kirekire cangira mara chance uwo mufurera acaraza asanga turiko turaganira ndamubwira kubera nanka ko yokumva ivyo turiko turavuga umwana n'ukuri nta kibazo yakize umwana ameze neza ntari bwadushikiye ntivuze amajambo abiri gusa acararuka nguvuze ngo iki wowe uri songo canke uri nyina ngo canke umeze gute atangura kuntuka aranuka jewe ca ndahora mpoze mu nyuma ca nja mw'ishuri bukeye nagiye mbonaza ngo nyaruka mu biro jewe nditaba mu biro ntazi ico ngiye gukora kumbe yabishiriye direteri nabo bahungu babiri twari kumwe tuja kwisigura bararengwa ati aha rero abaniramvwa defini nta nibindi abanyeshuri ati mwangwa mubesha abantu bashobora kuva ngaha nta kibi na kimwe twigeze tubabonako mwijoro njyane nza numva ijwi rimbarira ngo burya rero rangwa defini nta ikihari bayikuyeho boze bakura amanota 10 mu ndero ni sawa yavyitabira uko nyene bukeye baduhamagaye mu biro batubwira bati by'amaramvwe twavyihojeje twakuye amanota 10 mugabo ico gederentera narampamagara ngo nukuri ngo byagenze kurya nyene ngo bihanganye nto yafure ndakubarire sakazi mu mutafashe ko ndiko ndiba papa yiwanyu ntariko ndabiba indimu ntariko ndabiba n'intuze zose n'imyembe kwivyo mutabimfashemwo aha ndaremye byo mugira byose cyo nshima Imana ati wewe humura we nta ngorane batangwe nyene kubona bariko baraza bukebuke munyuma rero ndabaho direteri yaduha kurura we umuyobozi w'ishure nawe akaza mw'ishuri ngo wewe ngo kizire kuzoncira urubanza ntayaye diregite ntuvuze ibitari byo ku Mana yanje ntizobivuga nyene mw'ishure abanyeshuri baruba abanyeshuri ati wewe ntuba ntikana zoshobora kunshokora Imana yanje ndahari cyo ntigikunda cyo ndabangaho rero turabangaho nyene ndabangaho mba mu ntambara haraduka n'iyindi ntambara y'ibisigo mwijo bigatera abana kaza nisanga abana bavuga ngo turyame ngwiguga turyamane wamenga ndindi koroteje yabo ico gihe rero nukuvuga ngo n'amatura turi babiri ariko abandi barara ari umwe umwana ashatse kuja hanze kambwira ngo mperekeze kandi yo ntivyari vyimbeshe dusohotse tugiye hanze muri parafo byaraduherekeza paka no muri toilette tuvuye bikonga bikaduherekeza paka no mu gitanda umunsi umwe rero nza ndagisanga mu cyakuye musegetera neza kidayimoni ndakibona yo gucira haruguru y'amafyigo ndakibona umutwe n'amaboko n'intuzeye n'igikiriza no munda kino cirabura kandi yari umuntu kandi bavuga ko ari n'abanyeshuri ngo baje kuzimu navyumva ku matwi ntaco no bivuga ko birebire sanga rero ariko yakweza umusegetera ariko arunguruka rero ndazanzamuka nayo mfitanye itiro ryinshi nzanzamuka ndi mu mufati hanyuma rero aca tumusegetera ku gitanda aca ngirira ngo amera nk'uwusezera aca katira ahantu mwo madamu kwirikire aca katira ahantu hatabona mu gafuruka aca ndaheba ikindi gihe hari nk'umwana twaryamana yaryama musi nkarara hejuru uwo mwana irashobora kumara indwi atagiye mu ishure atariye atagiye koga avuyeyo yava yari dayimoni nyene kwija amategeko isura yahindutse ari kujya kwa dayimoni ico gihe rero mbona igikoko ciburuka kiva musi y'igitanda
turagwana ca gikoko kiraruha nanje ndaruha mugabo mu nyuma kiraneshwa gikorokera musi y'igitanda wa mwana bukeye mbona aravyutse amazindu atatunda mw'ishuri atarya atabuze ingene yoga atanubonye mu maso ndamubona yamaze gatatu umenga ni dayimoni iraho aho ntitwakubitana ntiyanashaka no kumbona wamenga yonja mugabo Imana irahari ikindi gihe rero nca mbona umurongo w'abantu batonze bambaye amakanzu yera ubwo bari abadayimoni bariko batonda bava muri toilette binjiye bashika mu gitanda barangwa ko barangumya ndavuga mw'izina rya Yesu turavungurana bavamwo abantu bararuha naje ndaruha ubwo kubw'imbabazi z'Imana abantu barandeka dusigarana n'abantu batatu baca bagenda guhagarara mu wundi muryango waja mu wundi buraro bavuga ngo ni uburaro bw'abafina bashika barahagarara dusigarana n'abandi turagwana mw'izina rya Yesu baca barabahamagara ngo none ngo ntimwoza tukagenda mukareka iyo mbohe y'Imana baca baragira iki baca barabakwirikira baragenda n'abadayimoni baratuza baraza guturiwe ngo nimireke iyo mbohe y'Imana ngo nimuze tugende hanyuma baragenda babashikiriye cyane ngo cana amatara ngaho naho murakoma baje mwebwe rindira naho narimbonye jenyene naho murahwera baca bacana amatara muri mugo rundi ruhande muri ico kindi cumba kuko hari ukuntu biteye baca bavuga ngo nimucana amatara bica bigenda baca mbona baravyutse baracanye amatara bwa bundi gatwe ko turwanya n'abadayimoni pe uko nyene hanyuma rero camba ngaho nyene ubundi munsi baca barampamagara bati batangwa kunyikundwa kazako mugabo sinamenya objectif bari bafise intumbero bari bafise kuko abandi bana barabajana bakabaha ibiboreza ico gihe hari inzoga bita ngo nisimba waragi bakwasugira mw'ifanta abana bagataha bayivembe kandi bari abantu baririmba bari abantu basenga bafise ingabire zigezweho mugabo mukanya isase zari zazimye cyo baca batangura urumva ngo uje gusereva abandi bana sinamenye cyabaye kumbe bazanye ibiyeri mu buriro dusereva n'amafana jewe umuntu ariko arabikora nca ndamubwira ntumbirize jewe aha ayi n'ukuri mbabarira ibisinkorako kuvuze ngo iki yarantutse arasubira arantuka wantuka wareka sinkorako biramenyekana abanyeshuri bose bagandagaje ngaho bati niwe wa mukobwa arasaze agize sinkorako arabisa kwemanga ego sinkorako ushaka unyirukane ushaka ureke muhira barambwiye barampaye gasopo subiye kuyoberwa ko atahandi hantu ncamenye iyo ntaha mugabo Imana irahari mugabo ibyo sinkorako cyamboneka nk'umuntu mubi w'intagondwa kandi naca kindi cyo gusengera wa mwana naco kiza ari ikintu gikomeye cyane cyo kumenga ndi intagondwa kuko barambuza ko senga nkabandanya ndabikora kuko nticyakunda mu nyuma rero maze kugera aho hantu Imana ntiburi kubigenza ndibuka mu mayikiza n'igice cya gatatu uwo mwana kandi acarafatwa mwijoro harya tuzimije amatara afatwa bukumbi bya bisigo birongera biramufata hari ukuntu banyita ngo ndi mama mukuru amazina nkayo nyene ibyo kunyiruka ko birahera bampindurira amazina barambwira ngo ndi mama mukuru hari n'igihe bagira apere mu bura bakavuga ati nukuri uwo numureke no kugera bihevye ubu ntakijya numureka abandi bose bakabahana bakabe kubera iyo mana asanga je nta gihano bampaye byo navyo ndabishimira Imana kubera n'Imana ihagarariye agakiza kanje agakiza Imana ari yampaye hanyuma rero ndabaho baca baraza baravuga ngo ntunge gato barambarira ngo ubu rero umwana yagwaye uje kumusengera umva barire cyane ndavuga nti umviriza rero ubu muri ko muravuga ko nja gusengera umwana
ryari bahatse kumparangwa defini aho ni mu mutima kuko hari mwijoro bahatse kumparangwa defini ubu umugoma nje kumusengera hose irahambwa gusa nti baca banjana mu gasho nta nibindi ndumva irya mbere baraza abanyeshuri barampamagara ndahora rya kabiri baraza ndahora rya gatatu numva bakwega amaguru muje gusengera wa mwana numva undi mwana aryamye ruguru mu gafuruka bona ngo aho mama mukuru ngo ariko arakora ikingango ntiyaza gusengera uwo mwana ndabaho baye ngaho rero numva ijambo rimbwira ijwi mu mutima ngo ukabona urya mwana arapfuye amaraso yiwe nzoyaguharurako amaraso yiwe nzoyamparurako sinokubwira ingene navyutse ca ndagenda sanga abanyeshuri benshi bakungereye hoshikire ngo mubise yaje undi ngo mubise yaje undi ngo mubise yaje barampa akayira nyene ndarengana sanga umwana amaso yarenganye basize ku misaraba bashize ko amashapure basize ku amabibiri yiki mugabo amaso umwana amaso yarenza imenyo yarenganye niko hima ntagihema nabwiye Imana ntimana urabona ibibaye ryari bankuye amanota 10 uwo mwana ukabona utamukijije bari ngaho baca banjana mu gashinga bari ngaho ndafukama ndasenga Imana aha ayi umwana n'urara mwana yarahinduye agomba ngira bari ndagishimira Imana abankaderetse bari ngaho abanyeshuri bose bari ngaho bacangira batimbiriza rero aha ayi umwana ni umurara agomba ngira bariko baranyumvira bazaratwara mu mugina nkabona kure iyo dusenga dusabe inkomezi kandi dusabe ubushobozi nyene bidushoreye yarafise ibisigo bikomeye uwo munsi bazaratwara mu mugina nkabona twese ko tugiyemo ahantu mu mwobo mu kuzimu nkabona nyene bidushoreye ariko kubw'imbabazi z'Imana nkabona twongeye turavayo iryo joro ryose naraye ndasenga ijoro ryose biraca umwana avyuka mu maso yavyimvye n'ingohe zitakiboneka umutwe wavyimvye aho 12 raporo yarishikiriye babandi baca batuma ko wa mwana yasaze ivyo yaragira sivyo ati nakaga ntimwobona urumva mugabo imbabazi z'Imana ziracahari baca batuma ko wa mwana urwango birahera hanyuma banyita ukuntari ndavuga ati Imana ikoresheje icyo subira kuba umwana mu bandi banyeshuri iby'urwango birahera hanyuma banyita umwana bumva nyine ko bize ndagishimira Imana Imana aho yahabaye hanyuma rero umunsi wa mbere umunsi wa nagize kabiri igitero c'3 cy'ibisigo by'uwo mwana nkumva nyine ko bize kunyataka nkaje ahantu ho gukemeya nkakemeya umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ibisho biri muri we yashaka kuza bikamwata kandi iyo umuntu asenga hanze y'isengero kandi asaba ubushobozi bwo guhanga kuko umuntu asengeye ibisho biri muri we yashaka kuza bikamwataka igihe rero atahagaze neza bishobora no kumutwara cyo ndagishimira Imana ukata ku muntu ko abyirukanye mu nzu yawe ego ashina nagize nte narakibonye icyo ndagishimira Imana ko Imana yahantabaye kandi rero n'abaprofeseri tukongera tukavugana neza n'abankaderere tukongera tukavugana neza iciye muri izo nzira Imana yubahisha abayo ego ibyo narabibonye nanje ikindi gitangaza Imana yankoreye ubundi nyene arantegera ambwira ati none wowe kweri kumeze uko umviriza cemeze wewe bandanye inzira nanje mbanye indanye yiwanje kuko ari umuprofeseri irisigaye nimba zishika zose tuzohurira kuko yari umufurere tuzohurira cyambwira ati bandanya mugabo uri kurabandanya uransengera ntego nzogusengera mutama ntangorane cyambaho muri ubwo buryo nyene nta handi hantu yabera nyene Imana ishishikara kubana nanje namaze imyaka 5 amasengesho yanje yabaye mu tware nta handi hantu yabera nta handi Imana itishurira kuko ugiye ngo ugiye n'ahantu habona baca gutoza amaboko bati cyaha zuri kuragira nibiki byo ntibinabaho n'igihe twari ko turasengera muri sare nige mbona yuko radodora ngo numva n'ibyo bintu uri kuragira mugabo sinahoza ako kanya gusa naragabana icicwe hanyuma mpimbaza Imana yanje yo mwijuru hama bigenda neza ego ndashima Imana rero yabanye nanje aho hantu ndibuka mvuyeyo ndiko ndaca ku masonga maze imyaka 3 ngiye gusubira kuraba y'umwana nahuye na directeur no mufure yanye yakunda kunyirukako ndabaramutsa barantwengera nyene turamukanya umufure atubwira umupadiri kuko ndavuga
uwo muntu uramwibuka atego atosi no mwibagira ikimenya amenya ubu n'umukozi w'Imana ico ndagishimira Imana heze imyaka 3 naragiye ubwo acavyibuka ico ndagishimira Imana cyane kindi garambye ati wewe ugiye gutora diplome kandi ntabwo yamenye nyene namenye ndayikoye kaca tunahura acarayinya bunda heto hege Imana yacu gire gitere ntitetereza kandi nagimenye nyene namenye kuko ninataye esheki byagenze neza nuko abakozi b'Imana na diplome yafuwe avec 60 kurusa ntizagenze neza nuko abakozi b'Imana ntiyirira directeur ntangwa usaba ngo Imana ibafashe ariko dutegura igiteterate ngo hari ubuvugana kare ubona aho ugiye kuba pasitori cyane nyene mugabo pasitori ni pasitori si kuvuga ngo nibwo buzoshikamisa azoshikama umutima weje ngo nyene cyane ubwira uko nyene umutima utunganye ni nawe diregite uwo kwitunganya neza ugatunganya byose ntakizobuza kuzoja mwijuru ngo mbisa ndakubise ntego genda Imana ishimwe ndashima Imana rero ko yabanye nanje muri iyo lise n'ukuri ntibyari byoroshye Imana yarabanye nanje ariko ndategura ikizeta asavye Imana ibintu bibiri amaze kuzana impapuro za ikizeta je n'ukuri nabonye ko taco shoboye kuko hari yikure yasi kwijana profeseri yasinzi ngene byari byamugendeye yagumye atwigisha programme bahevye nabo baca babaza ku porogaramu shasha ndabona ntaha cyo naciye nkora ndasoma kesho ya mbere ya kabiri ndabona nyene nuko nturamwe bike nuko amanota kuja muri kaminuza ndabona yuko nashobora kuyaronka cyo naciye nkora naciye n'urupapuro shira kwikaramu warakoze ndasinda Imana warakoze kubana nanje muri iyi lise warakoze no kugusozera naho ko wabanye nanje ibyambaye ko byose warakoze ndayishimira rero Mana ndagusabye ibintu bibiri ndagusabye akazi heceye kumpa akazi uzoca umufasha ari we mugabo cyo ndabyingurwa ndakora nuko ko nawe 48 yarabonye igikwiye ibice ge basaba 50 sanga sinashikiriye kuja muri kaminuza mugabo Imana senga yarabonye igikwiye nikibereye ku bugingo bwanje namaze imisi Bujumbura nyene ngwaje muramukazanje kuko bari bamupeye ngiye kuduga isange binaduzemwo niyo ndu yo kudepoza abari bavyumvise nabo baca barihurira ntibambira ikintu na kimwe baca bambwira barahejeje badepoje bahejeje vendredi dimanche ngiye kwishinga ati uzi n'inkura iheze batanguye kuwa mbere badepoza ndiko kudepoza nabo barahejeje kweka imutambare ngo nitwakubonye sawa aho nyene nacenja guhitana urupapuro rwa dese cyanda komboza ikete n'ikaramu hanyuma ndaca kudepoza mugabo ushitseyo sanga itangazo ngo haje kudepoza vendredi ariko Imana w'ikibereye icyo ubona gikwiye gukorwa nta bindi je nta kindi mbona tuca turagumaho kuva isaha imwe saa mbiri saa tatu saa ine saa tanu tutaradepoza zamona depe yarasohotse tangwa kudutuka ngo mwabikugumwa ngo ntiwingwambi mwitse hehe ngo rya sitangazo ngo kubera iki ngo musome itangazo mukaguma mwicenga genda ucisha mu mashine nanje ntumviriza nimbaraga zikiwaje barasinzi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu nta muntu yigeza deposit kete ryanditswe nimwe wa mukobwa we ntiwumva genda ucishe mu mashine nanje ntumviriza nimbaraga zikiwaje bararyakira nyene ndabakuzana ngo murabona ngo ndabwira Imana aha kwirinzi gukura mu biro ukaza kudutuka aho urabitora aho ni ku mutima takuzana ngo murabona ngo takuzana rero ntangura kugira amagogo abantu bose twari kumwe twari twaracerewe bari bafite impapuro zitashye je nanditse ubwikaramu bimwe nandika bimwe bicurama ibindi biduga ndavuga n'undi ndadutoza gutega amana bigenda gute je naciye nkora twari dutonze umurongo acenjamo umurongo hagati wa mbere adepoza kuko hari umuntu badepoza imbere umureka bitora aradepoza ndasohoka no kwanditse n'ikaramu ncanugamwe ncandiruka heze imisi agomba runobe rero ngo arumpa arugize bica biramucanga ubundi abarashizeko
atabitwara uko nyene ndamubona haheze iminsi numva mwankaderero umwe aheruka kwitaba Imana yakunda gutanga n'ibiganiro kw'iradiyo y'Uburundi yitwa Vikari Sinzobatohana yari yankaderere iwacu w'iyo gurupe ico gihe kuko nawe kweri n'ukuri yari umukozi w'Imana mwiza acaranterefona ndi ruguru tugomba kuja mu Ngagara sinshaka wewe kugusiga ati tegeza guherekeza gurupe uko vyogenda kose numviriza Mutama nuko ije nta tike mfise atoya wowe uraba ingene ubigenza nzokurihira turasenga turaririmba turahimbaza Imana bigenda neza ndaca kw'ishure muri gurupe turagenda ndabaherekeza no mu Ngagara turasenga turaririmba turahimbaza Imana bigenda neza umukozi w'Imana ahaguruka aravuga arasigura nyene nuko urahagera igihe cyo guhamagara avuga ati umuntu afise ico asaba Imana ahaguruka tumusengere baragenda naje mbamwe mu bagiye ngira Imana mana je ndagusabye akazi akindi kintu ndagusabye jewe ndagusabye baraheza gusenga turasubira mu kibanza twe kumwe n'umushefu wa groupe nawe nyene twe twagiriye rimwe muri iyo promotion nyene niwe bacavuga ivyo kudepora ukwizera kurema ibitaro hajya akazi natashe ndagatahanye naho nyene ubu umva afise akazi urasamarana ntajya wagiye gusamara ntiwagiye gusamara ntumviriza byahanumva ntawe akazi gacakiye byabindi nyene byabaye byo nigwa Bujumbura kuwa kabiri nza numva telefone urya rengo dugutorikera yewe gaye byabindi nyene byabaye byo hari mu masaha 5 mu bana amajana 5 badepoje kuko ibintu byo kuronka akazi byari bitangiye kugorana tumana 171 bagira ubuntu bwo kubamo yo gutora ikete kuyabanye nadi naho ndaduga maze kuronka akazi rero shima Imana yo mwisho kuko abo twareje rimwe n'urugo kiraguha yego n'urugo kirahamwe mu mugabo mwiza cyane maze kuronka akazi rero yagiye mu kibanza cya papa nje nayisabye ndi imbere yahize yego n'urugo kirahamwe mu mugabo mwiza muramuzi namwe umugabo n'ukuri yagiye mu kibanza cya papa aja mu kibanza cya mama byose Satana zurikuwe muruka ku rubanza rwa mariage byabaye abandesha batari babuze Satani yarapfushe birenze abari bahejeje za maze kugira mariage abari abasomali yaje kundesha abari umwaka mu kazi kandidatira ni kandi abandesha batari babuze bari bahari hari abari bahejeje za IPEA hari abari abasomali hari abari mu kazi kandidatira université agiserutse ukumanje tubwira no byasima uko nyene kandi sinabirenga kugira ngo wikure cyane gose agiseruka honyene navuga kundi buka n'ukuri Imana impangaze hanaho natanga mu nimero atariyo bakandondera bakambura kugira ngo ndabikure hanyuma rero mba muri ubwo buryo mbaho acaza rero kundondera ari umushomeri atakazagira amaze umwaka ku kazi tukamana ibintu nemanukize n'ibiki iki kintu mu muryango nzogisigura gute jewe ndi ku kazi nawe ni umushomeri nta n'ikiraka afise bizogenda gute mu muryango uzobisigura gute numva ijwi rimbwira ngo akazi si ikibazo akazi si ikibazo ije ntanga akazi maze akantu twamaranye yaramaze kuronka akazi kandi hafi je ndabishimira Imana mu muryango wa Kambaza n'uwo muntu uratugira afise akazi nera akazi si ikibazo none Imana sitanga akazi kabwira uko nyene kugira ijambo ryaguze uko nyene yego biragenda neza turakora urubanza biragenda neza Satanagira ifuye mu rugo nabaye nakomeye mwindwi imwe ya mbere bigira kabiri ntangura kuba goyigorero akwije amategeko tuba mu nzira imwe ibitero n'agatero n'udutero ibintu ntovuga ansohotse mu ijoro nko hanze kaza numva ikiyabu giciye ku mugongo giciye mu maguru kirirutse ntanakibonye harya umuntu akingura umwango mu ijoro ibikoko ngira by'isi yose inkoko natunze inkoko zikaza iravuga muri iyi nzu aho yaba ari ku kazi yakorera muri iriya ico gihe nkamubwira mutama ni kuri ahantu tuhava ahantu haragwaye ubwo nubwo nta n'ukuntu ubwoba je numva ahantu si heza neza ukuntu ngo yaye
ngo rimwe n'ubwoba ntekaye habaho kandi aje banyambere byose bavamo, wamenga nta ikibazo n'ikigeze umwana araza, cwe ibyo ntibyago ingirano bijya kumukura mu kazi gukurikirana nta na kimwe cwe urumva ngiye muri ecography bati habaho igitereko cawe ni mbanyambere cyiza, iravamwo igitangaza cyabaye umwana araza imbanyigira ingirano kabiri, bijya kurikira ingano nta na kimwe umwana ngiye muri akiri- ecography bati akomeye cyangwa igitereko yaba cyawe yaku- n'ukuri ni ciza akiri mu nda. gisa iyo neza yari imaze nk'ukwezi saba imbanyigira ariko kabiri uwa mbere uvuze ko imbanyi yavuyemo imbanyi yaravuyemo yarakiri mu nda iyo yari imaze nk'ukwezi urumva ariko ko uwa mbere uvuze ko imbanyi yavuyemo imbanyi yaravuyemo kandi ntavyo kuvuga ngo mugabo byatuma havayo umuntu irya ntuzi iyo bitambiriyo mugabo burya biba bishyigikiye umwana nk'ingirano n'iki na kimwe umuntu hari imbanyi yabonye ya kabiri kandi ntabyo kuvuga ngo byacu umuntu eka ntashobora kuryama haza ntashobora amatonya nyene nka sinema kwicara, zisanzwe ntashobora zisanzwe kugenda bakavamo agakorogo ndyamye naryamye iminota ntigaherereye. 30 iri minota 30 hari imbanyi ya kabiri iri mfise minota 30 umugongo gendagenda ntashobora aho kuryama ntashobora kwicara ntashobora kugenda ndyamye naryamye iminota 30 iri minota 30 naba nicaye iyindi minota 30 naba ndiko ndagendagenda ahubwo ni mw'ijoro byabereye no kwa muganga kuko nari mfite igisebe mu mugongo kidasanzwe mu nyuma casaba imbanyi igira kabiri niyo nyene bigenda uko nyene ho byabereye no kwa muganga ntanguye kubona sinye naciye nitanja kwa muganga muganga arambwira bati wowe rero kumetse ushobora kuja muri toilette iba byose naha muri basi ibase babonye placenta irimwo umwana aho umwana yari aryamye umwana baramuhebura ati ibintu ntibibaho ntitubyumva none umwana kutubona aho yari aryamye igitereko kikaba kigaragara bimeze gute barandekura ndataha iminsi yose 12 ntashe nafise gahunda aho yo nkiri kuja mu bitaro gucunga bigafatwa njyane, n'ibintu agasenga, bigafata ukuguru kumwe agasenga, n'ukuboko kumwe agasenga, akabohesha. bikakuzungagiza imana ifite mu mukozi w'imana ntazi iminsi yose 12 rafise gahunda yo kuza mu cumba Tugiye njyamyemo gusengera ahantu, agasenga tugiye agasenga gusengera agasenga akabohesha umukozi w'Imana hama bya Imana bintu iramukoresha, bigahera inyuma ndakira kuvugishwa, ndataha cyavuga ati arabashitse ikindi gihe tujya gusengera ahantu tugiye gusengera ahantu umukozi hari icyo Imana w'imana igiye gukora. imana Isaha iramukoresha igeze aho itariki imwita 15 umuntu kuvugishwa kw'indwi, cyavuga ati arabashitse baje ngaha nibegere ngaha aravuga ati Nico mugobe ndababwiye. mwandike n'iyi tariki hari icyo imana igiye izogera hanyene gukora igeze isaha igeze aho itariki 15 z'ukwezi kw'indwi muri 2015 aravuga ati isaha mugobe mwandike n'iyi tariki izogera hanyene igeze mufise umwana ati ame tuza gusenga ahandi nyene ho hari ruguru mu rushubi baravuga bati kagiye gusenga nyene kuko twari dusanzwe dufise babagenzi nyene basenga turasenga muga imana yababwiye ati abantu bataha tugiye kubabwira twari dufise gahunda yo gusubira muhira kuko twaci duhabwa itegeko ryo kurara imana yacu tubwira ibyacu ku rutonde mwe niyo byaciye niyo byazananye n'ingene satani yagize ipfuhe mugabo humura ngiye kubicagagura byose kandi byose byinshi zageze umwana afise ndasama imbanyi umwana wa mbere acavuga itariki zibiri z'ukwa gatandatu itariki 15 z'ukwindwi zageze umwana afise ukwezi n'inusu imana rero twizigiye ibesha shima imana rero ko aho hantu yahabaye yagomba ndangirize kuri iyi ntahe ya nyuma wanje ni birebire by'imana yankoreye nuko sino bidonda anace ku masonga sino bivuga ngo ndabihetse umwana wa mbere yavutse uwa kabiri avuka uwa gatatu aravuka ubwira kane ndi kumvuga abariho nagiye icyo gihe rero njya kwitegura mu kwezi kwa kabiri itariki 16 nahise imbanyi y'amezi abiri hafi n'inusu icyo gihe rero njya kwitegura kugira ngo nje kwishengero kuko numva shatse imana rero nyakuntunga umugabo wanje n'umuntu akora ibintu byo kwishengero nagiye mbona umwana umunsi iramufashe muri twarete kuko 12 yabagize depart kuza nta kwishengero ubwo imana rero nyakuntunga nyene byo wanje n'umuntu akora ibintu byo kwishengero uwo munsi iramufata kuko 12 yabagize depart kuza nta kwishengero ubwo uwo munsi iramufata aja mu bintu by'impapuro nyene byo kwica inzehe iki akosora yumvise nkomeye ibyo mitwaye nyabuna ngo ntabare ibibaye ntabyo agenda agaruka aje aho asanga umurindi w'amaraso kujya kwirobine hamwe umugabo urica afata
abura ico areka agenda agaruka aho nanje nicaye mu bitenga vy'amaraso nicaye mw'ibase y'amazi ngira n'uyu mwana yagumyeyo ibiryo bishigika umwana vyose vyagumyeyo ahubwo haciye haza amaraso mu mubiri yaciye abomoka ubwenge buratakara ntangura kutabona amaraso yari yaheze ntangura kumva indege ibintu hinda nk'indege mu mutwe kwa muganga aho tuba ni nk'iminota ibiri kugira ushikeyo mugabo nari nabaye ikiziga neza begeraniriza mu ntebe nka kurya begeranye kunira naterewe n'abagabo batatu kugira banshikaneyo haca haza umusoda sinzi nyene Imana yamukoresheje yiruka ku rugo rw'umubanyi rw'umusoda ati ni muntu abare haca haza umusirikare acaza ariruka n'umugore wiwe ati ntabyo gutinya ahubwo nimuze basanga nica ikidengeri c'amaraso cafata nterura muri nyantebe nkibona ngafata inyuma uwundi ndabumva umenga bavugira kure yanje bahamagara uwundi wo mwibarabara yawe ntimuzi bya gisirikare cafata nterura muri nyantebe ngafata inyuma uwundi imbere baratwageze nkahajya ngo turarushe bahamagara uwundi wo mwibarabara nonyene banakushikana hehe kwa muganga kuko nako nditegura kuja muri dushe bateruye uko nyene tumaze kubona abantu munyuma rero abaganga bakoje ntavyo buri ati sezera ubu yamaze kugenda nta nibindi bati kandi mutama tumaze kubona abantu benshi baduca imbere iyo ni ntaya yashobora kurushinga kuko je ntavyo numva ati sezera ubu yamaze kugenda nta nibindi rero nkijamye ngaho ndiko ndaraba kunabona ibintu vy'ivyijiji mugabo hacaza akantu k'agatiro gaciye imbere yanje nenga nakagohe nyene kurya umuntu akwita urugo abahindiye ubuzima bene data ndababwiye cyako kanye muri uwo musego burya umuntu avuga ngo uvuye mu mubiri biba biheze je nabifashe yuko ni ngugu guhindura ubuzima umuntu apfuye abahindiye ubuzima cyako kanye muri uwo musegonda nabonye ndahantu mu kiyaya hirya no hino hari imisozi myiza ishashe itotahaye hirya no hino hari agacerere atagwamo atanduru hatuje byo gusubira kwiyumvira abana ntivyarimo byo gusubira kwiyumvira umugabo ntivyarimo byo gusubira kwiyumvira ibyo kw'isi nta vyarimo wamenga mpinduye ubuzima bwo kugirane bwo kubaho mugabo imbere yanje hariho umugazo muremure kandi ushika kure harimwo umwijima muri uwo mugazo hakurya y'uwo mugazo kandi wari umugazo nyene umuntu yotambuka akarengana gacari ikinogo kirekire umuntu ngo yorinda kurondera ikiraro wari umugazo muto mugabo wimbitse kurya umuntu akorokeyeyo atovayo ndabona imbere yanje mugabo ndavye hirya nkabona imisozi myiza hino imisozi myiza mugabo imbere y'uwo mugazo hari ikiyaga gishashe nyene naco nyene gitotahaye ciza mugabo nko ku metero nkeya nk'imetero zibiri hariho igihome kirekire ceraderere kiriko amatara atonze ku murongo amatara tubura kwijijanya ni kirya gihome kibamwo banje kirya gihome kiri mwiki ahantu ntiyakuvuga ahantu nta nyoni zihari nta n'ibiti bihari mbona ari ahantu hashashe hasa neza reka nje kuraba ivya kirya gihome navyo ntwaye kuguru maze kurengana umugazo ntambuke amakuru yose nkatambuka nkarengana ivyatsi byari bihetse ndagaruka sanga abaganga bose byari vyahetse iyo nkashikano ayo maguru yose nkatambuka nkarengana umugazo byari bihetse ndagaruka nsanga bose bari bifashe ku byo kunyambika byahagaze kubita urugo baranyambika baranyarutsa tarasibere yihuta n'utari militaire gitera ahubwo mwebwe ntimukomeye bashaka kuzana umuntu yapfuye umuje ngo ndamugireye kugira nta n'ibyo mbona umutera umujane hariya ari ikintu cose ku gitanda bajana ku gitanda bajana ku kindi yabaye urukwi kuko wese nari natimvye kandi hamwe bashobora gutora umutsi kiretse ku rutugu honyene bashobora gutora umutsi nanyene amaraso yavomye inyuma y'iminota ibiri yabaye urukwi ndabaho mu masaha 9 ari umutima utangura kwigwanira kumva ibintu bishushe byiruka mu maguru bivayo nyuma rero barantera amaraso ndagarukana agahengwe ndara mu bitaro burya ntashe mu ndemvye maze ndwi zibiri muhira nsubira kwa muganga umudogiteri w'umujenikologe arambwira ati ibintu mbonye aho
nakabera abahinga nta n'ibyo nashobora kuvuga ati ikintu wowe ukwiye ica sezariyene cyonyine ntidogite jewe umbage ata mwana afise ati none ko ari byo mbonye ngireye ati mugabo reka ndaguhe dogiteri gikora abanze arabe aho muzocuza ngirente utukopere nta kundi ati kandi ntazohera imisi 5 utaje je ntandagenda urwo rupapuro ndarutahana no kwa gikoro gikoro rero byawe gisita waca nabi capa n'ingene bimeze ati kandi isoko yabyo hari yingirano y'umwana ingirano amaze y'ukwezi n'imisi 3 itangaza c'Imana nigeze mvyiminda nta n'ikintu na kimwe cyafatwa n'ubushuhe kandi abantu bavuga bahinga bavuga bati ingirano nako bari gatoya hamyoka nk'ujya mu yagize ubushe Imana yacu rero irakomeye cyo gihe cyafatwa n'ubushuhe nkabirinda ubwumba ahitembeye nkacamyoka nkamyoka nk'ujya mu yagize ubushe umubiri ujamwe uratonoka uragira iki ishengero bakoranye maze kuba birebire rero yavuga ati aha tutwaye ikiziga nta n'ibindi birakwiye kweri asa n'uwarangiye cyari icyo gihe hari umaze kubona ishengero bakoranye kuw'inama nawe nyene yaje yavuga ati aha dutwaye ikiziga nta n'ibindi birakwiye banje nyine materinite cyari icyo gihe hari umaze kubona na dogiteri ego urumbi bari turigira kabiri subiyeyo nyuma rero ngiye ibinini nta ibinini uwo dogiteri wa mbere ambwiye kuza kubonana na gikoro burya rero ibyo binini rero bica biba urudubi ndabifashe nkaca nsenya rwose amaraso agaca niho rero hahuriwe naca nja kwa muganga nyine baca bantura malariya bangira amaserumu muganga umwe rero ahantu nari nkiri kuri centre de santé aravuga ati wewe ntugaragara urimo ibitero turi wowe muri ibitero wowe ndiko ndakuraba ati kuko wewe ndiko ndakuraba n'ingene wahora umeze nkabona umeze umenga uri umukecuru w'imyaka 75 wewe uri mu bitero sinababariye ati waraguhaye imitego yizana yifate nkwereke inyuma y'iminota 15 yasenga cyane narabomotse hamwe amaraso yose akamati sinababariye undi mu mama nyene barasenga umukozi w'Imana gusengera umupasitori kandi uwo muntu nyene ukuntu yasenga cyane Imana ishatse guca inzira irazica taraza arasenga ahurana n'undi mu mama nyene barasenga numva ariko arabazanya none wewe ngo turasenga wonye umupasitori aravuga ati umuntu ntabwo ari bisiga kwawe mugabo hari abantu batatu bamuguriye inama ntibashaka kwabaho mugabo uhumura byose ndagiye kubizitura Imana imbwiye yuko igiye kubizitura nshitse kwa muganga ubwenge burazimira ndiko ndagenda mu nzira kuko umutima waratera ukamenga ugeze mu mutwe hamwe impemu zose zihera wari wavuye mu kibanza yari make cyane nyuma rero nshitse kwa muganga nikanguye je ndimo serumu zibiri amaboko yose ari intoboro biteye ubwoba imanze na materinite wandabire ingene bimeze cangira ubushuhu umuriro ndashuha abaganga bari mu bikorwa byinshi muganga asa n'ugiye gutabara uwundi nawe sinzi ingene numvise umuntu agarutse ndamubwira nti zana kanuje numva ashushe kuko numva umenga ndiko ndagenda zana kantu nifuka ko bihagije gukoresha ibyuma bavuga ati n'ukuri ibintu turarushe n'amaboko ibintu ntabyo nivyo dushoboye ibindi tuzosubira hanyuma rero azanye kajya kantu gatera umuko ku nkibe usanga bigeze ku bushuhe 41 n'ibice bitandatu abantu sanziye bose bari kwatera inkuru bose baca baruma ubusa n'ibice bine aca ntera urushinge aca ntwara mu ntuze muri chambre kuryama abantu sanziye bose bari kubatera inkuru bose baca baruma uke nubambira byabatereka bo bakuzanye wapfuye kuko isura yari warufise ari umuntu yapfuye byaheze gutaharara tuguwata n'ibindi Imana ikoresha umukozi w'Imana umusodara umomoniye niwe yaransengera iryo joro ryose no bitari mu gitero yitwa Kasiyano rindi Kabura yitwa Kabura Gasiyano umusoda muremure ukuntu umunyamakamba afitaniye n'umubyara wa Ntuzeye hanyuma rero arasengera iryo joro umupasitori yigeze kuba umusoda nyene umunyamakamba cyambaho barantera amaserumu sashe bandesa umubyara wa Mukiza
hanyuma rero arasengera iryo joro bukeragenda ku kazi cambaho barantera amaserumu isashe banteye saa 3 z'ijoro yagiye guhera izindi saa 3 z'umurango kubera ko imitsi yari yadadanye baca banteye amashashane mu nyuma arantwara kwa gikora ati n'ubundi ntaco mwakoze ya placenta yagira ndacari yumviriya atero nta kindi gisigaye mwebwe n'umujane muri bloke mumugira aspiration tubanjana muri bloke banasipira kurya nyene babigenza bakoresheje amamashine n'ibindi barahindira ko mpembutse ndabashwanira ntimwebwe nta kintu mwankoreye kwe numva ntaco mwakoze bateka umuganga yaje kandi yabihetoya bati nta kundi twasubiza muri shambre marero ndokera aje kugira control ambira ati rero kwa kuri aspiration we nta ningorane nimwe tajya byose byaheze bitegura ndashima Imana yo mwijuru hari Imana ariko nditegura ntaha nabonye umuntu afite bibiliya ntawe narinzi sinzi ko ari umumama sinzi ko ari umukobwa akendetse kwembe bidasi se bible mu kwaha acaraza na rimwe yatajigira kabiri arambira amajambo arashikira aho hari mu buryo bw'iyerekwa cyangwa yaje nyine byabaye ntacyo bitwaye bariko humva Imana igiye gukora muri chambre baramubonye nawe arambira amajambo menshi yo kumumuriza aho hari mu buryo bw'iyerekwa cyangwa yaje nyine tuvugana mu maso mu yandi nawe twari kumwe muri chambre baramubonye nawe nyene yarabaremesheje Imana igiye gukora yababwiye nyine ko bashima Imana kuko barusha abana nanje ngira ngo wowe apange naje ko nafise umwana byagenze gute kandi igihe cyanje kiragera hambye ati humura ariko Imana igiye gukora kandi uzokibonesha amaso yawe humura hari icyo Imana igiye gukora ugiye kukibonesha amaso yawe hisaba murakoze Imana ahubwo yaje umuntu yarushe yahagira usanga nyine bica bigorana abone bandi bo mwibarabara babuze ico bakora nibyo kunyene mu mutima hisaba murakoze cari sokera arigiye nanje mbandanya ntekera hama ndataha muhira hari ku munsi wa kane kwa gatanu nirwa ngaho kwa gatandatu saa 9:30 kweri yagwanye n'ibintu byihahamuka cyangwa wese umenga ndetse kandi Imana yarakoze kwera umugabo ntigere ndasubiye gusa yabane yahatse gukora nubakanye n'undi mugabo nyene atanta kweri yagwaye umenga n'ibintu byihahamuka sinzi nukuri kandi Imana yarakoze kwera duhuje uko nyene kuko yabane nubakanye n'undi mugabo nyene atantahura atatahura ibintu nk'ibyo byose nari kuba Imana irabikora yo nyene irayikura hanyuma rero abadokiteri bananiwe abaganga bananiwe mashine zananiwe ndi muhira yonyene irayikura Imana irabikora yo nyene irayikurayo abadokiteri bananiwe abaganga bananiwe mashine zananiwe ndi muhira yonyene irayikurayo hanyuma rero ndidegera bukenja kwa muganga bati rero kameze neza ishima Imana rero ko yagize nte kanyengeye imisi yo kubaho ubundi bwobwo sinzi rako babizi ngaha kwishegera barabizi nukuri hanigihe bambona bakagira ati yanigitangara ntashe ababanyi bambwe bahora bampamagara ngo nitwavuye kure kubera ko byo babonye hari ibintu bizenta urakoze cyane urakoze ku ntahe nziza muri ibi na biriya mu bwoye bwanje yabanye nanjye no mugakiza naho yabanye nanjye ndabishimira Imana nibahezagiye ishimwe mbega none wafashisha iki abo babihebuye wafashisha iki wabwira iki mu gihe rero wabasenga Imana cyane Imana yacari yaje irakora biracakora nagizo bikora mu gihe rero babasenga Imana cyane bizera Imana yacari yayindi irakora n'ubiracakora nagizo bikora nihinduka arushinze kwihangana kandi no kuyihanga amaso Imana nta kindi ishaka kimwe ishaka kugira umutima uhamye nk'uw'intare canke nk'uw'intambwe ukayihanga amaso ata kindi kintu uri kurakebaguzwamwo reka mpanga amaso biriya na biriya oya ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuyihanga amaso tuyicubahire tunubwira abo bantu tubaremesha burya umwe yavuze ngo tugendere ku mugongo w'ibigerageza ngo tuvuge tuti Imana ni seriye uwagomba kwica Moridekayi yamutambagije umuntu rero duhanga amaso ibibazo ariko duhanga amaso Imana ishoboye byose Imana ibona hose nuko tutaraca mu bibazo Imana yo ibibizi
kandi kizodutabara n'ibikiza n'igitangaza Imana ko ikora bagira igitangaza kandi barema n'igitangaza bagahanga ubwayo amaso Imana yo mw'ijuru Yego, hama bakizera ibyo numvise amajuru niyo ntahe tubona na gutyo ariko intahe yabusane bwayo Imana yarakoze gukora ibyo yari ikwiye gukora hanyuma bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV mwakoze gutega amatwi umubyeyi ingene Imana yamugiriye neza bagomba tubasabe muri gushaka sabone partage hamwe na commentaire bishobotse mu kwiragize intahe mu bandi kugira ngo bayumve ibafashe murakoze cyane murakoze Imana ikomeze kubahezagira bataconda ku gakengere bakomeze bace baconda ku gakengere kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza umwami abaho umugisha murakoze cyane murakoze Imana ikomeze kubahezagira